ejo nitwatsinda ntuzoje kugara ngo we muri mu mugambwe watsinze, uribuka yuko aho uri uhari kubw'Uburundi ntuhari kubw'umugambwe. Icyo nicyo cyabuze. Iyo tuvuga Uburundi bwa bose si Uburundi bw'abahutu, iyo tuvuga Uburundi bwa bose si Uburundi bw'abatutsi, iyo tuvuga Uburundi bwa bose si Uburundi bw'abatwa, si Uburundi bw'aba canke bw'abariye, ni Uburundi bw'abarundi, nta kindi. Ivyo uja kongera ko ubu uri kuratakaza umwanya. Tuzoshira nahe? Imana yaturemye ibona ko dukwiye kuba uko turi. Kurondera rero gukumirana twebwe nyene ubwacu, kiretse ko bikoreshwa n'ababa bafise ubutegetsi kugira ngo babwigumize ko banunuza imitsi y'abanyagihugu, nta kindi. Hirya y'ejo twaryanye dupfa amazuru ngo turabaho turabatutsi. Uyu munsi inganda zigwa ziratikira ngo ibipinga ngo ibiki kubera imigambwe. Ivyo tubigumemo gushika ryari? Ayo maraso yakasesetse, iteka yateye Burundi nirihe? Hari iryo? Uyu munsi abarundi nituri nk'abakumiriwe kubera iyo nyifato. Uyu munsi imigenderanire yifashe gute? Abanyagihugu mukavuga ivyo mwipfuza, hamwe bakavuga ibi ahandi hariya. Abantu bavuga ati rero iki akakamu k'abanyagihugu nimukumvirize, ngo muramuraba neza nawe ngo bakoreshwa n'abakoroni. Abakoroni baheye. Mbega aha ko mwahora mwimba inzahabu mukubaka amazu mukagura amamodoka, uyu munsi ko zimbwa n'abazungu, iyo zica murahazi. Ingaruka yuko kwimba izo nzahabu je ko ataterambere mbona ngaha no mu gihugu. Simbona karusho kubera inzahabu yimbwa n'abazungu. Mugabo imvugo ngo abakoroni mumenye no kuzirikana ku catsi muti kuki abari kwisonga mu gukoresha iyo mvugo murabaze mwumve. Abana babo biga mu Bufaransa, biga mu Bubirigi, biga muri Canada, biga muri Amerika, biga hehe. Babandi baje kwirukanka ngo baraheneye amakungu, abana bakumbagara hariya mu mashuri atagiramwo n'intebe. Sasa ujanja huo utakoma lini? Tuzirikane ku katsi ingorane zihari twoye kuzibona, tuje mu zindi ngorane zitariho. Abakoroni bavuye mu Burundi muri 1962. Murazobaza muri kahise ku Burundi. Muri icyo gihe cyose nimwumva hari ahantu mu Burundi batemye inganda zigasasikwa, muri icyo kiringo cy'ubukoroni muze muhambwire nanje. Nimwumva ahantu muri icyo gihe cy'ubukoroni abantu bafashwe bakicwa bagatabwa mu nzuzi, nanje muze muhambarire, ngende nanje mbaze ntohoze nanje menye. Nimwambwira ahantu muri icyo gihe cy'abakoroni umuntu bafashe bakanyuruza agafatwa n'abantu bazwi, bukeye bagatora ikiziga ahanaka, ubutungane nibukore, muze mumbwire muti koko ingorane dufise twazitewe n'abakoroni. Mugabe ingorane dufise uyu munsi nitureke kwidigadiga, nitureke gukwepa ibibazo. Ingorane dufise uyu munsi tuzifise kubera bimwe bandika ku mbanda ngo ntikira ubwoko hikira intwaro mbi. Nizo ngorane dufise. Iyi ntwari idashobora gukingira abitwara ngo ikingire n'ivyabo. None uyu munsi ubutare ngayi wanyu inzahabu, amatongo ntibabashumbushe, iyo za Kayanza za Ngozi hirya no hino, uwo mwimbu uva mu butare ko tutabona amabarabara yubakwa, ko tubona amabarabara yabaye ibinogo gusa, umenga ni imbugu. Ko tubona hirya no hino amashure abana bicara hasi atantebe ziriyo.
ko tubona hirya no hino mu mashuri atabitabo biriyo. Umuntu ko agwara ngo we kujya uvugwe ngo nimakuce mu Buhindi, none amafaranga ava muri ivyo akora iki nimba tudashobora natwe gutera imbere? Aho hose murage mibanga Burundi bwa bose nivyo bibazo buza gutorera inyishu. Burundi turabarimyi turaborozi, mugabo abarimyi turenga 90%. Sinibaza yuko turiko turatera imbere nitwabandanya uko tumeze. Ibigwate by'amahoro byaraje, ahubwo biha abakene babikeneye bakaza kuzana abategetsi Bujumbura akabare wabiba ntibaza kuhaba. Mugabo ayo mabati yaje nk'imfashanyo ku gihugu, yari gufasha abantu bantaho nikora bayaha bifise, imera n'imeruka zanzu zibimisaka zisenyuke. Ntushobora kubwira abantu ngo ndiko ndabateza imbere kandi udashobora kubona ingorane barimwe, ugashaka abagize amahirwe barushirizaho kuyagira, abataragira nabo ugashaka bagume bibira mu bukene no mu bworo. Uburundi bwa bose ni Burundi butahura yuko abarundi tutari zinga, ni Burundi butahurika yuko dufise imigenderanire n'amakungu n'ababanyi. Imigenderanire ni ngombwa kuyinagura kubera yuko turakeneraniye.